Diplomate w'umurundi ashaka kubagiriza ko mwabaye lashe ariko nawe nyene ntigera yagiriza leta y'u Burundi abana bose bapfiriye mu makanivo no mu nzuzi nta n'ijambo ndigera numva bivugako. Oya nani Rumata turiko tuvuga ivya muri 93 kandi nimba unkurikirana neza jewe je ne suis pas partisan ubimenye neza kandi nimba oya Edi wewe mbwira ryari umaze kwagiriza iyi leta ku bana bose imaze kwica tukabasanga mu nzuzi kandi uvuge ko ivyo bintu ari bibi ubu nyene tuvyumve. None wewe ubagirije ufise de preuve umaze kunyumva jewe ndiko ndavuga yuko atari vyo wewe ufise de preuve. Oya wewe iyo courage ufise yo kubabwira abantu ko babaye lashe udafise courage yo kubwira ba Neva na ba Peter na bajye abantu bose bamaze imyaka bica uriko urava none wewe ntuje kuvanga il faut structurer ibintu muri contexte naco reka ndabakurekere bakwishore. Oya turavuga byo muri 93 jewe kugira ndamubwira ikintu kimwe yumvirize yuko ata exception ihari kuri ibi byabaye byo kuri Ndadaye Melchior. Murabona Uburundi bwagize ingorane kuva isiremwa. Hariho abantu bapfuye b'abategetsi bakomeye cyane gose mu Burundi. Aha umuntu yitwa umuntu incungu y'ukwikukira ku Burundi yitwa Rwagasore Louis apfuye mwese namwe muri batonya mwarasomye ibintu murazi yuko hapfunzwe bene wabo abitwa abantidendereza babirori baramanitswe baricwa. Jewe uko mubishaka kose mwambwira ariko ndabona ko bitagenze neza kuko nibaza yuko vraiment harimo ikintu kidatomoye. Haca harakurikira abantu bose hari abantu bitwa ariho umwami Charles Ndizeye yapfiriye tega gushika no munsi je ntimwomwira ngo murazi ngene vyagenze ngo abantu ngo vyagenze gute ntavyo mbona nta ankete zabaye nta kintu na kimwe. Hariho Pierre Ngendandumwe yarapfuye ntituzi ngene vyagenze. Exactement. Non attends je continue la liste est très longue. Hariho meme n'abanyamahanga moi je vais vous dire ibintu nabonye dernièrement hariho umuntu yitwa Kassim Malan un médecin qui était dans donc yapfungije abantu benshi bapfungurwa on ne saura jamais ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Abantu bapfungurwa hariho n'abari basura mu kazi baragira gute biragenda uko ntuzeye le chef d'état-major l'homme qui maîtrise yitwa Bikomagu Jean il est mort on ne sait pas comment ça s'est passé. Hariho ntuze abitwa ba Manirumva hariho abantu bitwa ba Adolphe Nshimiyimana hariho uheruka kwitwa Kararuza Atanazi mais pourquoi pourquoi vous voulez parler de Ndadaye comme si il n'est pas un singleton. La liste est très longue on n'a jamais nibagiye ababikira batatu b'abataliyani bapfuye ariko muriko muraja hors contexte. Oya ivyo bintu vyose muriko muravuga nivyo mais on est en train de parler de 93. Oya non ariko ndavuga yego nivyo vous avez raison oui, vous allez vraiment hors contexte kandi mwarize ndabizi nagomba ndababwire yuko nimwe mwibaza yuko ari byo kwandada ivyo genda neza bikaja habona ibindi bitagenze abarundi baretse gutera imbere mu bindi bintu mugabo barateye imbere mu kunyegeza ibintu by'ubwicanyi ashaka mube honnête kuri 93 2015 batikize inganda n'abandi bose oui ega tout n'est pas clair ibintu byose bimeze nabi nimba abantu bari ku butegetsi umunsi nimba nabo nyene bakora nabi mais c'est pas il faut pas yuko abari yo legacy basigira cyangwa abarundi basigira abana rero nariko mvuga yuko ni wabugomba ko haba clarté mu vyano na 3 gusa uri kurihenda kuko abantu baramaze kubarode mu gukasha la vérité abantu ubundi bazi kunyegeza ubwicanyi abantu bico bagize ubwicanyi rega ntashaka ko haba clarté mu vyano na 3 vyose ashaka juste kajya kadate n'abajije ambassadeur Alfred il est ndamuzi un peu je connais bien la famille n'abantu baba Kristo n'abantu j'ai des doutes moi-même je le mets en doute yuko yoba yari muri ibintu je m'excuse ariko negoza kumeta en doute jewe yuko bamwagiriza ibintu mbona yuko atavyo n'aba Kristo yo famille yabo
nawe nyene je me dis mais none ubu comme il est australien n'abandi bose bagirizwa ibintu biri bagirizwa by'uyu munsi cyangwa ivyejo habaye une façon yuko baronka la protection y'ivyo bihugu barimo bose est-ce que barashobora kuja gutemanya i Burundi ati ibintu kugira ngo bajya bafunzwe habe confrontation cyangwa abere hanyuma tumenye ivyo iyo question Edi ndakubwira ikintu ga Edi ikintu bajije ni ikintu gikomeye kandi ndakigushimiye kandi ndagushimiye nuko uzi ko ndi umukirisu urumva ngira sinzaho mugabo uvuze Kayanda njabona iyo uva ni byiza nego yari muramwanje kandi nawe nyene yatwawe n'ikiza nkuku hanyuma rero icyo nagomba kukubwira ga Edi muri ibi bihe bya none abantu bashizemo ubugombe ndibigoye mbe ugira ngo ndakugenda hariya ngo ndagiye mu Burundi ngo ndagiye ega mu Burundi kihambuza icyo hambuza kugenda naho bomugira bati turaguhaye protection nta nabo nyene nta protection bagira protection batagira igitoro bagira protection batagira ikintu na kimwe nogenda ngo ngende n'amaguru ega ndashaje no mugabo bagomba kuko ndababwira ibyo nzi baraza ngaha aho hariya barafise kuhashika leta naho yo bikenyeye cyane ndiyo politike y'umuntu aza gutohoza canke babiri bakansanga iyo bari cyangwa tugakora nkuko turiko turakora none ubundi uri kuranyumva yego neza cyane tuko turakora bakoraniza mwene ibi abandi bari nka muri Amerika abandi bari muri Canada bakorganiza ibyo tuvugana ibyo tubabwira bakatubaza ngubuga mushinga ntahe Edi urazi yuko je te condamné yuko ata munsi numwe nigeze mbasite pendant 26 ans hanyuma bakankondana kuri 27e ane ata ntigeze mbasite n'umunsi numwe ariko nkajya numva ndi muri Australia mu kwezi kwa 11 kwa 2018 ngumva banjize kuri liste naho nyine nya liste bagiye kunegosia nuwo nyene bishe yanize ndadaye nkajya numva ngo yashize kuri liste yabo erega buno nyene bakaca bankondana mbega urazi ibyo bavuga ko nakoze ngo nanjewe ngo nari ntuze nari agent de communication entre Buyoya ngo nabandi abo bandi no kuvuga bayita majoro n'abaki bose none urazi ibyo bavuga jewe muri 97 banshira muri 93 none urazi ko bavuze ibyo biranditse mu muntu mu rubanza yuko ngo Buyoya ngo yaciye ansutena ngo acanshira muri guverinema ngo ya ntibantunganya ngo kugira ngo mbandanye guverinoma ntibantunganya ngo antake ministre de défense ngo kugira mbandanye ngo le coup de tarampa guverinoma ya ntibantunganya je narigeze njamwo je nabaye ministre muri 98 ibyo rero byose bakabyandika bakagucira urubanza ibyuyu yanditse ubu iyo baba babibonyeho ngira ngo n'urubanza rwo gupfa bakuyeho ngira baca barusubizaho urumva rero jewe icyo ngomba kukubwira ibyo bintu bapfundikanya bakaca bihaduruwa kuca bakondana umuntu wowe wogenda ahantu abantu bakubwira yuko wagiye muri guverinoma yo kwandi bantunganya ntibantunganya yatwaye kuva 94 gushika 96 jewe icyo gihe nari mukora muri ministere kandi nari president wa conseil d'administration ya INSS ariko bakabyandika noir sur blanc kandi bagacucira urubanza banciriye perpetuité narunguruje mugabo baratwangiye yuko na avoka wacu ashobora kuvuga uretse twebwe ngo twipresente na avoka wacu baramwangiye ko avuga hanyuma nunguruje ndakubwire baramba na nimero z'urubanza nungururijeko avoka banje baramuhereza bati fata izi nimero ndashobora no kuzikubwira ushatse nimba mugabo ibyo n'ibya privé baramba nimero president wa Cour supreme acara avuga ati mugabo
ibi bintu ati mugabo naho tuguhaye izi nimero ati ntituzobahamagara urabyumva hariho abantu rero akarenganyo kamwe katagira ingene kangana abo batama bariko barapfira mu munyororo abo batama ata kintu bakoze bazira bari mu munyororo ni 4 gusa hariho n'uwo atembera ngaho kandi ashobora kuba uyu afise amapete ya general de brigade ariwe ari ala base y'ibintu byose byabaye yitwa nduyo yitwa Rugigana uyo muntu nari kuri kuravuga nguri Bujumbura aritemberera mugabo natembere mu rundi ntacyo Imana imuhaye akaronka ingene abashira intuzeye sinzi n'ingene abigira ngira ngo arafise abapfumu hanyuma uyo wewe ni oya ndawinde kuvuga hanyuma rero uwo ntuzeye uwo Rugigana yatwaye umukuru w'igihugu ndiyigeze n'umunsi umwe apfungwa hanyuma bahitana umuntu w'umumekanisiye w'umwana akiva mu ntuze muri Ukraine John avuye kwiga nguyo bakubiteye imyaka 10 ariko ubutungane wewe kandi baranabivuga abakuru baravuga bati nta butungane buhari ati ndiko ndarira urabyumva ati ndiko ndarira ariko none utubwirende hanyuma natwe uvuze umbajije uti uzogenda kuvuga ukuri nukuri noro nkaho mvugira ukuri no kwitaba nkaje imbere y'urubanza natsindwa nkagenda gupeya ico noba narakoze nukuri no cyanda kigiranya munsi nyene mugabo ngenda guciga urubanza nabarya umukuru w'igihugu nyene yivugira ati ndabacamanza dufise ari umukuru w'igihugu akabivuga rimwe kabiri gatatu akavuga ko agiye kurira mu isoko ndabashimire mon colonel pour iyo nishu mutanze ko muri pre yo kwishura ubutungane bw'umeze neza kabisa mugabo apana hariya kubera urabizi bonkorerako Mozi yari ikintu yari afise avuga je pense kuri iyo intervention nari nabonye yadugije ukuboko oya jewe nuko naturubaka biriko biraba ironi système judiciaire Burundi n'indatayizi n'indatabona ibyikora oya nabonye n'aba diplomate bigira nkuko umenga turi buraya ndikondana la prison à vie avec d'autres responsables des médias etc nishende n'ibyende nagize iki abantu baraci alors bariko baravuga kugira ngo tuzoronka urubanza twaciriwe bemere baruhe uwo dutumye kuri dutorera kugira ushobore kurungika te propre c'est du n'importe quoi ntihagire umuntu asubira gukinisha abantu ababwira ngo ubutungane bwo mu Burundi nta buriho ça fait partie de la mécanique yo kudeturiza abantu nta kindi murakoze cyane reka dukomeze reka duhe ijambo Madame Kabwa mwiriwe mwese nashaka gushimira cyane kose Lieutenant John Ngomerakiza na Colonel Nkurunziza ko mwitavye mukaduha opportunité yo kubabaza panama amaso mu yandi directement kuko si kenshi abantu turonka abantu bo muri armée babibonye dushobora kubaza directement jensi tubazo tubiri hariho ivyo monsieur Mbonimpa yavuze ko abari abantu benshi bazi la vérité bishwe bafashwe baricwa malheureusement bagenda batwaye batavuze ivyo bazi kandi ndazi ko iki kibazo tutazogikemura na rimwe tudafise ubutungane Burundi nizopfa twaramenye la vérité yose kuwishe Ndadaye n'ingene vyagenze cico nashaka kubabaza mwebwe muri armée puisque mwari muzi mwavyumvise ko hagera habe coup d'état mwebwe uko muri babiri murazi ukuri kose ingene vyagenze na les commanditaires umunsi urizina tukaronka ubutungane muzobivuga canke murafise ukuntu muzopreserva uko kuri kukazoseruka ikindi naco haracariho mu gisoda abantu bafise ubuntu de l'époque
nabone bazoza bagakontribuwa apana kubeshuza ivyo abandi banditse muga kuvuga ukuri. Ikindi kibazo ca kabiri ni c'est pour Colonel Alfred Nkurunziza. Mwavuze ko mwakoze Subuyoya, Ndayizeye na Nkurunziza ni naba ntihenze mu babanga ari hejuru. Ni bimwe abantu benshi bavuze bati ni les commanditaires ni bande kuko nivyo dukeneye kumenya. Je nashaka no kongereza ko igituma binyegezwa ni kubera iki. Aho mwakorera abo baperezida batatu urumva ntibasa kandi ntibari bafise la même façon yo gutwara. Est-ce que muba muzi igituma batarondeye gushira ukuri ahabona vyo kurondera urwo rubanza bakarufavoriza bakavuga ati reka tukore amatohoza? Ni kubera iki Buyoya, Ndayizeye na Nkurunziza à votre avis, sinzi ko mubizi, batabikoze kuko ibinyegezwa à votre avis? Na Lieutenant Ngomerakiza yoshobora kwishura. Murakoze cane. Merci pour les organisateurs et pour l'opportunité. Reka ntuze mon colonel watangure, je vais faire après. Okay. Uvuze uti narakoze kuri abo bose. Nababwiye kare ingene Buyoya agarutse yabwiye abashef d'état major biwe babiri ati rero ndabasabye ndabaramprasa kuko ngomba yuko huguruka dossier ya ingene yicwa rya president Ndadaye itangura. Ati ce n'est pas normal yuko twobandaniza dukora ku bintu tutamenye exactement, nibagire amantohoza muhe ubutungane mubuhe chance yuko bigira, kuko muri chef d'état major umwe wa gendarmerie uyundi wa armée ntibishoboka. Ati ntibishoboka yuko bohogira amatohoza. Baramushimira bati eko arabasubiriza. Nta kindi bakojeje, nta kindi kuko yabasanzeho ari abachef d'état major general. Hanyuma baramwemera arahindura ashiraho abandi babasubiriza. Baragenda baritaba ubutungane, baragenda barisigura, bien évidemment ntibasha bagaruka mu bibanza byabo, ariko barisigura. Hanyuma baragenda baraburana, biraca mu nzira, aragerageza. Urubanza rucitse muri 99 je pense, rucitse avoka wa bamwe wanduze waba ba represent bapfuye ntiyavyemera, na ntuze na procureur barunguruza urubanza rugenda kunguruzwa, sinzi ko gwasubiye kuburanwa no kuburana. Bitevye urwo rubanza rusubira gutangura muri 2018, ariko ntigwasubira gutangura ari rwa rundi, hatangura rushasha. Kubera iki? Kubera bagomba bamaze kubona umuntu uwo barondera, baca bamushira en tête de liste. Wa wundi yatanguzura imanza mumbabare, wa wundi yatanguza imanza kuba gutangiza imanza niwe ahubwo ubu aje kuba intuzeye umuntu ariwe mu preveni wa mbere. Alors ku gihe cyantuze cyandi bantunganya, nta rubanza rwahabaye, nta na kimwe cyabaye cya investigation. Wewe kubera avuga ngo ntibyoshoboka, ariko na wa wundi bantu bahora bariko baravuga yagumye ari mu abantu bose bagumye bari mu banza byabo. Ubu rero bavuga bati barabigaya, nivyo byuwo barabigaya, mugabo bakavuga bati murambabarira, bati wa wundi ego murakoze, bati wa wundi ahubwo niwe nyene kugira ibijya bintu. Alors urumva urubanza ruva mu bintu by'ukuri ruja mu bya politike, hanyuma hacibwa izo manza nk'izo zaciriwe na bamuhotse. Rero icyo nagomba kuvuga ni iki, tanke nabivuze kare kandi ndabisubiramo kandi nzobisubiramo, tanke ata buntu bukihari ngo bamenye nuko ibintu bitagwizogira umuhisi president
Ndadaye Melchior akaba igikoresho imyaka n'iyindi abantu bagombye iki cya politike bakazana uyu muhisi nta no kubaha umuhisi nta no kubaha umuryango wiwe nta no kubaha iki bakama iminsi yose haca hazi ico iyo bagombye gufata uyu ngo bya bindi iyo bagombye uyu tanke azoba instrument wa politike iyi politike yo mu Burundi nukuri nta kuri kuzopfa kuhabaye kandi uyu yanditse iki gitabo yarabivuze Noir sur Blanc ati ubwo rubanza ntiruzokwigera ruhaba na rimwe ati yego biranditse ngaho mu gitabo ndakubwire page oya uraza kuyisoma nuko rero bimeze ico nico nagomba kukubwira ariko reka uwundi nawe agusigurire ndashaka gusubiramo ikibazo mutarabandanya nashaka kubabaza nimba mubizi igituma binyegetswa ego turabizi ko tutazociga hatariho etat de droit mugabo ni kubera ikimibaza ko abantu bose tout genre politiquement kuko buyoya ndayize inkuru nziza na bafrodebu ntibasangiye politique mugabo bahurira ku kintu kimwe bashaka kubinyegeza pourquoi uwa mbere wewe nakubwiye ko atabinyegeje ko yakuye abashef d'etat major biwe babiri ababwira ati genda imbere y'intuze y'intaye ubundi yabinyegeje we yarabivuze naho batavyemera yarabivuze kandi uwo muntu yamaze igihe kirekire atari site atakintu na kimwe byagiye kuba après 2015 niho haciye haba izindi ngorane ariko uwa mbere yari yabigize hanyuma uwa kabiri yitwa Ndayizeye wewe urubanza rwari rwacitse 69 muri 99 hanyuma wewe yaje muri 2002 3 wewe urubanza rwari rwungurujwe ibyo byugo rubanza wewe ntiyashobora kugira ngo avuge ngo ntiyabigiyemo kuko urubanza rwari rwungurujwe uwo umuntu aramwumva uwa gatatu nawe urubanza rwari rwungurujwe ariko ntituzi igituma rwateba naho rero ibintu bipfundikiye igituma ruteba rudacibwa rutagirande ruwewe ruca rurindira kuva muri 2005 gushika muri 2018 naho nyene rugaruka rudafise babandi rudafise ryashusho rumaze urumva rugarutse rufise iyindi ntumbero yindi itarimwe na babandi bose bari mu Rwambere urumva n'imanza zibiri urabaza rero abantu bazi ibya droit bakubwire yuko urubanza rushobora kugira intuzeye bambe case ishobora kugira imanza zibiri muri droit urabaza ibyo ari byo rero nicyo gituma ndakubwira abo bose abo batatu vuze umwe wese yakoze ibyiwe abo babiri Buyoya Ndayizeye abo n'ukuri baragerageje uko bashoboye hanyuma uwa gatatu nawe urumva sinzi igituma yarindiriye mugabo ahagiriye ibyo muri 2018 tuca tubona ibyo ari byo instrumentalisation murakoze bon urumva nibaza ko ari bon nari narinde ko aheza kugira ngo ndamukomplete nari navuze tout à l'heure ndiko ndababwira yuko twebwe turi dans un pays où ibintu byinshi ntibigenda neza vraiment mu gihugu cacu kandi c'est déjà en bail donc ntibigenda neza ariko ikintu bispecialije mu ikintu bazi bametrije ni question de dissimuler la vérité il y a beaucoup d'assassinats il y a beaucoup de hari ibintu byinshi biba mu gihugu cacu ils sont maîtres dans l'art vraiment de dissimuler ibintu ngene vyagenze c'est depuis longtemps nabivuze tout à l'heure ariko je n'uno munsi ndabona abantu benshi sur le dossier du président de la République barabivuga mais puis c'est légitime aussi c'est un président c'est quelque chose de très important ariko vraiment sinibaza yuko tuzoronka une vérité ivuye mu gihugu cacu kuko n'abantu qui sont devenus maîtres dans l'art de cacher la vérité
Ivyo ni ibintu biboneka, ni ibintu bazi. Et d'ailleurs même les tentatives z'uyu mu général Ntuzeye Rugigana, je ne pense pas que vraiment il soit à l'origine y'ivyabaye. Sinibaza n'ico gitabo ko yoba ari we yacanditse, sinibaza ko ari we yoba yabiteguye. Mugabo ndibaza yuko hariho ikintu kiri derrière son livre kigomba kugira ikindi kintu tuba tutazi, kuko jewe simbona. Hariho ukuntu bavuga mu ntuze ngo bavuga ngo pas d'intérêt pas d'action. Ni muri chimie Jesse n'umushimiste, mugabo ishuri nize yarigisha ibintu general vyose. Ntuzera voisin bati rien ne se perd, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se perd dans nos intérêts. Donc kuvuga yuko Rugigana s'il a accepté d'écrire un livre uko nayibonye nayisomye, oya Jesse nibaza yuko vraiment sinibaza ko ari we, nibaza ko il y a quelque chose derrière kugira ngo passer un message ou canke un projet izokurikira mu minsi iza, ariko sinibaza ko ari Rugigana yavyiyumviriye kugira ngo agire ibi bintu. Nivyo bituraje kwijoro, nivyo turiko turavuga. Mugabo igitabo ca Rugigana ugisomye ni igitabo ca 151 page, kandi ndabisubiyemo nubwo hari abantu vyababaje. Izo pages ce sont pas des pages pleines, ce sont des pages un peu vides. Ubona yuko on essaie de vraiment de compléter kugira ngo zikwire. Kandi Rugigana kameme c'est n'umuntu yoshobora kwandika nubwo naho yo kwandika ibintu bitari ivyo, yo kwandika ibintu kuko yarize, kameme yarize. Nubwo uko wovuga ivyo byose, je sais que c'est quand même quelqu'un qui a étudié. Yo kwandika un livre ntimene neza mugabo akayikompleta akayiheza. Rero kuri jewe nibaza yuko il y a une main extérieure kuri livre ya General de Brigade Ntuzeye Rugigana Joseph. Ico vyoba bigamije ntaco noshobora kubabwira, ntaco nzi. Ariko nimba ariko aratwumviriza, yobwira abantu abo vyakoranye, bagize edition, bagize gute, canke je sais pas n'abandi. Ko jewe Ntuzeye Ntuzeye l'éditeur Antoine Kaburahe yarigeze kugira Ntuzeye edition y'igitabo ca uyu Ntuzeye Mbonimpa Pierre Claver Mutama, mwumvise yavuze kandi yavuze neza, n'umuntu je tuzinaye kandi tukundana, n'umuntu wanje, n'umuntu yangiriye neza mu bintu byose. Yaramugiriye édition d'un livre qui s'appelle Restons debout. Restons debout. Ni igitabo nasomye, naguze mu bantu ba mbere, ndanagenda muri publication yaco, cyanditswe na Antoine Kaburahe. Yamutwaye muri Suisse, bamazeyo des jours bacandika. Je répète, cyitwa Restons debout. Mugabo bariko baragipresenta muri aho yariko aragipresentira, hari haje abantu muri Frodebu, kandi mubabarire, je ne vais pas citer, il y a des gens n'abashaka kuvuga ibintu byabo. Mugabo uwo munsi agipresenta haraje abantu muri Frodebu. Ico gitabo cyitwa Restons debout, nta n'ijambo navuze, ariko ico gitabo naragihinduye titre cita Restons debout. Ni Antoine Kaburahe yari yafashije Mutama wanje, ijya mwumvise yamye aravuga ukuri. Ariko Antoine Kaburahe n'umuntu qui utilise des gens pour écrire des livres, akandika mu ivyo ashaka. Ico gitabo
hamwe mwogisoma cyitwa Restons debout. Moi je l'ai ici devant moi. Nimwagisoma kirafise beaucoup de similitudes avec le livre de Rugigana. Urabona hari aho umuntu avuga ibintu abantu bagaca bibaza ibintu mugabo puisque je viens de le dire nta n'ivyo mwari mwiteze, s'il vous plaît lisez les deux livres, essayez de comparer les pages, les nuzeye, voilà mu compare murabe. L'éditeur c'est le même, murabe hanyuma vous allez me dire quoi. Mugabo jewe je vois très bien que l'éditeur utilise des gens pour écrire des livres similaires, puisque lui, il a un objectif. Merci beaucoup. murakoze cyane Reynold sinzi ukuntu mubibona tubandanye je ikirori yaranyishije amasinabesha reka twumviriza abanyuma hama tuzotuma tugira indi space sinzi ico muvyibazako. nta kibazo reka duhe abantu bamaze kuja kuduga deja ko nos invités batenyetse c'est une bonne chose. Reka duhe ijambo Teddy Mazina aca kurigirwa na Pacifique Manirakiza amasenya mwiza. Oui, murakoze space yabaye ndende birumvikana ndashigomba gushimira abatumire kubera ni birebire kandi biraruhisha, il faut être concentré. Reka mbe rapide rero ko umwanya ari muto, nagomba kusurinya yuko en fait l'importance n'iki gitigiri cy'abantu bari bakurikiye space ari kubera nibaza ko hari ibibazo byinshi bitigeze bironka inyishu kandi ko en fait le crime l'assassinat yandadaye n'ivyakurikiye kwinyuma abantu bagandaguwe yakoreshejwe comme un crime originel, igicumuro cy'inyanduruko c'abatutsi finalement umuntu aravye déroulé politique n'ukuntu hari instrumentalisation nkuko babivuze mbere. Yabaye fond de commerce politique en fait bayikoresha nka fond de commerce politique bayivyura cyangwa bayikoresha comme un instrument d'élimination politique ou de vengeance. Niyo bari bavuze imanza zibiri urugiyana pere bagaca bazana abandi bakize kandi batari muri ntuze ya mbere muri case ya mbere. Bon, très rapidement nagomba kuba factuel mpaze ibibazo abatumigwa babiri ibibazo technique. Nagomba kushigikira wa muntu yavuga yuko batanguye kurasa entre 1h et 2h du matin. Twebwe aho twaba twarabona kuri Paris, twaba hepfo mugabe ico gihe Paris yari hejuru nta mazu menshi yariho, Paris yaraboneka mwijoro. Blende yanyu imaze kurasa twagiye mwidirisha turaraba, twabona umucanwa wayo irashe kano irashe ukacabona na impact. Donc il y a impact ya mbere iri ku ruhome rwari rwasadutse. Teddy hari umuntu muri kumwe ari muri space mubwira zimye canke agabanure volume kuko ari amayeko. Jewe ndi jenyene sinzi ko hari umuntu yakiyuguriye mikro. Ego komeza reka ndamufungire. Icya kabiri donc impact za blende zarabonetse batanguye kurasa mwijoro hatanguye ama Kalashnikov hama mugaye ni blende zarasa. Iyo blende imwe yari hagaze haruguru ya mosque bita yo kwa Gaddafi, rijya barabara rica haruguru ya mosque rija direct kuri Paris, yarasi hagaze hagati yari barabara warabona umucanwa ukabona na impact. En tout cas je ndibuka mu mutwe mboni impact ya mbere na impact yakubise kajya gashorishori k'inzu kijya nzu kari kabomotse mu gitondo. Ico nagomba kubaza rero technique abasirikare bari ngaha ko Rugigana avuga yuko yagiye akinjira akaja gutora president. Abo bapuciste bari bafite amablende nabo yabaciye hehe ko bavuga ko bari bazingurije Paris. Sinzi technique ko bishoboka yuko umuntu yova hariya bamaze kuzinguriza batanguye kurasa bamaze umwanya bariko bararasa akinjira indani akabacamwo akinjira muri Paris batarasanye cyangwa batamurashe agatora president n'umuryango akabatwara. Je sindavyumva techniquement uko bimeze ukuyemo no kuvuga yuko ambassade zari hafi n'iyababirigi yari kiri hajya ku nzira ugenda kuri Kamuha ufashe ya Rumonge yari kiri ngaha iruhande yo hajya kuri Interbank y'abanyamerika ari haruguru hajya kuri Banco Bu. Donc hari ama ambassade menshi hafi sinuvuga ukuntu igituma yabasubije hariya.
cya kabiri kesho ya kabiri yihuta ni turazi ko Colonel Bikomagu amaze gushikana president mu nkambi mwebwe mwarabatemwa cyangwa uwo yari ahari muri mwebwe yotubwira ukuntu Colonel Bikomagu yashoboye gusaba abasirikare bakamuha umugore n'abana kugira bajyane muri ambassade y'Abafaransa. Turazi ko muri ambassade y'Abafaransa hari abantu bari bamaze gushikayo bo muri leta, dont même le ministre de la Défense. Donc ni kuvuga ayo mazone d'ombre bagenda batatubwira igituma ibintu byagenze. Ikindi nuko kuri Rukindikiza yarabinyibwiriye yuko we yabaye convoqué sinzi combien de jours avant le putsch bamuha bourse ku ngufu ngo agende. De mémoire abimbwira personnellement yabwiye ko yari ministre wa défense yamutumye ko baramubwira bati urira indege uje kwiga. Yagiye kwiga GIGN mu Faransa kubera yari yaburijemo putsch ya mbere yari yabaye ari wacunze pare arabangira kwinjira. Ico kintu yarakinyibwiriye personnellement ni naba mbeshe yombeshuza la prochaine fois niba ari hafi. Donc hari ayo nayo mazone d'ombre ndiko ndabona. Icya gatatu témoin à l'appui Paul Baril yari yaraye muri Novotel nabibwiwe n'umuntu w'umushinga ntahe w'umusirikara kuze yari mukukuruke mugabo yamwiboneye niwe yambwiye ati je naramwiboneye ko we ko yari umusoda yarazindutse acagenda kuri petit déjeuner ati Paul Baril namwiboneye amaso mu yandi kuri reception kuri Novotel. Ujya mukuru wa renseignement y'u Rwanda we yari yaraye muri Hotel Le Doyen. Hotel Le Doyen no bibutsa kwirabana na Paris. Icyakane cya zondomo kugira mbeze cyangwa cyanyuma nuko mu gitondo twumviriza radio kano yanyuma yavuze bwakeye nkuko yabivuze wa muntu ntanguriye abajya hepfo nawe kano yanyuma yavuze kubera igituma ndavyibuka ndababwira ko ari ibintu twaribanana n'amaso tukanavyumva n'amatwi bimaze gucureha bugira buce bwakeye buhoro buhoro umwe ahamagara abaje gusenga abayisilamu yaciye aja mu ntuze aja hejuru atangura kuririmba mugabo kudeta ntirahera ahamagara baza gusenga agitangura kuvuga kano ikirasubira arasa kandi yari ihagaze haruguru yiwe ndibuka ko yaciye twumvise mikro kugira ngo papa acarazimya acarabiheba yahejeje guhamagara hamwe baririmba bahamagara baje gusenga. Donc kubabwira amasasu yari yavuze ubwa nyuma nuko communiquer kuri RFI. Donc iradiyo nyine twumvirije yari RFI ya kera ntiyitwa RFI encore sinibuka ingene yitwa France Inter ou quelque chose comme ça. Interview yabaye n'abantu bari muri ambassade yaciye muri RFI. Ivyo ni ibintu ndiyumviye n'amatwi yiwanje ko nari nkuze batanze liste y'abasirikare bose bari impliqué ni Nyangoma yabaye interviewé si ma mémoire est bonne. Ayo marchive aracariho ni ari ibintu abazungu badata. Donc bicaye muri ambassade bexplica coup d'état kandi ayo masaha yavugiye ko umuntu akompaye yobona yuko ndazi ko yapfuye bwakeye masaha ine quelque ni naba ntibeshi naho nyene. Donc nagomba mu umuco w'ivyo bintu kuntu iyo blend yashoboye kwinjira igaca mu basoda bariko basapare igatora president abana n'umugore ikabatwara hariya n'ukuntu Colonel Bikomagu yashoboye kurikipera abana n'umugore nawe nyene kuko yarabasavye barabamuha abasubiza abajana muri ambassade y'Abafaransa. Murakoze. ngira ninde yishura ni mwebwe mukomeze. je no kwishura ku byo yabajije umushinga ntahe ngombye kubirezima byose kuko bamaze umwanya munini canke bagavanga amantuze ibi byo kuja muri ambassade. D'abord ngomba kuvuga ikintu kimwe turafise ukuntu umenga twebwe mu Burundi turavuga ibintu kubera twamenyereye kuvuga ibintu byo mu kabare tuganirira mu kabare ku mugoroba iminsi yose umenga tuvuga ibintu byo mu kabare. Erega ambassade akazi kazo zo kwakira impunzi z'abakuru siko kazi ka ambassade. Normalement ambassade ugendayo umurosorotisa w'icyo gihugu cyangwa ugiye ugenda mu masaha y'akazi mugabo bien sûr
hageze ingorane nyinshi barashobora kuronka mugabo numva abantu bose bavuga ngo ntibamujanye muri ambasade umukuru w'igihugu bamujana muri ambasade mu gihugu ciwe no umukuru w'igihugu acungerwa ku kirimba ciwe kandi ikirimba ciwe ntigikorwako wewe apfa abandi bose baheze mu vy'ukuri murumva umukuru w'igihugu ntaja muri ambasade guverinoma ntija muri ambasade ivyo ni ibintu vyazanywe n'abo bantu nyene kubera iki kubera izo ambasade sinzi ngira ngo harimo insinuation yuko izo ambasade nibo bakorana peut-être simbona igituma umuntu bamukakaje yiruka muri ambasade umukuru w'igihugu ibi bintu yiruka muri ambasade y'iki byose harya kunduze ku kirimba cy'umukuru w'igihugu naho yaba ari umwami kera ni nandu sacré bamucungira hajya mu terme z'igisoda n'ahantu defendu ntuva harya umusoda wa nyuma gwa harya kandi abo bantu baje kumwica kera ntibabara abantu bo muri nyagihugu babara abantu bavuye mu kindi gihugu cyo hanze cyo cyatera ntiyaterwa n'abantu biwe none umukuru w'igihugu atewe nabo mu ikambi imucunga abo bose ahantu ko tuvuga umukuru w'igihugu wenyene wewe yapfuye n'ubwa nyuma abandi bose bari baheze kandi bishwe n'ababacunga none ivyo bintu igituma ivyo byose byabaye ariko abo bari ku butegetsi nyene abo nyene ntibagomba yuko umuco uboneka aho ni ibintu bihagaze icabujije yuko ubwo nyene bahamagara niba batizigiye abatohoza b'i Burundi bakavuga bati batutsi cyangwa n'abanyabururi igituma batahamagaye abantu bo hanze bazi gutohoza na oni bayihamagaye batevye mugabo abandi benshi baba detective aba criminologue abaki bose bari prekuza ukabapeye ukababwira uti muze murabi bamaze gusubira ku butegetsi habuziki iyo rero niyo di problème nukuvuga bavuga ati umukuru w'igihugu yapfuye ntibanavuga yuko abantu baheze mu gihugu abo bandi umenga sabantu yego umukuru w'igihugu n'umuntu akomeye cyane abamu bajya bose bagize kandi jewe nta na rimwe niyumvira yuko dukwiye kuvuga ngo tukinisha ibi bintu by'abantu babuze erega ubu barakuze abo bana babo barakuze n'abantu b'abagabo bagira amafrustration umuntu agakinisha mu gitabo udezinya ngo umuntu yishe umukuru w'igihugu n'inaka ubizi neza ivyo rero ni ukuvuga nakubwire umukuru w'igihugu acungirwa muri pare yiwe hanyuma bikenewe bakazana ibikwiye byose kugira bamucunge amakambi yose mugabo atewe n'abasoda biwe ivyo ni biki rero ni kuvuga ngaho mu Burundi ni kuvuga kandi rero iki gitabo ca Rugigana ni gitangaza yama ariko aravuga yuko atawundi yari gushobora gucunga perezida Ndadaye atava mu yandi ma province wewe avuga kandi sinabizi sindatohoza ngo naba bari mugabo yaravuze uwamwakiriye ngo yuko ngo yari ntuzeye amwakiriye avuye Igitega naho nyene nababwiye ingene yavuye Igitega ari akaca avuga ati jewe naciye anyakira ati kandi nasanze ari umuntu nawe nyene atavugururi akabyandika ariko ni gitangaza umuntu arashobora kwandika utuntu ibintu mwene ibyo uvyandika mu gitabo uziko kizosomwa n'abantu par generation en generation ngo bazanye ngo baragenda kurondera abantu bose bo bava handi effectivement umukuru w'ikambi umukusubirira hanyuma abandi bose aba officier hanyuma bakagenda bagatorora n'Igitega bakarondera iki byose ariko icyantangaje kandi cyambabaje nuko Rugigana yavuze yuko ngo no blende ngo ayihagaritse harya ngo akiyagenda kurondera abahutu
mon dieu quel esprit wa muntu Edi yavuze yuko ndi umukirisu jewe n'ukuri ndi umukirisu murambabarira ndi umukirisu ibyo bintu birambabaza kandi ibintu byabaye birambabaza simbabajwe n'ibi gusa ngo nuko ngo banyanditsemwo wiwe yanyanditsemwo inshuro 23 n'ibindi byinshi yanditse hirya no hino si ibyo bimbabaje nuko abantu badashobora kugira ngo bagumye ubuntu ubu ibintu byose abantu bose bapfuye n'ubu abantu bakiri mu makambi murashobora kwibaza abantu bakiri mu makambi kuva kiriya gihe amakambi yo kuvuga ngo ntushobora gusubira iwawe ukacuguma mu makambi dore interieur sivuga amakambi y'impunzi yo hanze abo ntibavugwe mu gitabo cya Rugigana ntibavugwa abo ubabona ukuvuga umenganire suzome ni ukuvuga rero icyo nicyo mvuga uti Paul Barire na chef de sécurité y'u Rwanda na RFI ibi byose birimo mu byari gutohozwa mugabo bizotohozwa nande puisque la vérité nta muntu mu bantu bahari iki gihe bakeneye ko ibintu babimenya ntibabikeneye bakeneye yuko gusa uwo muntu boshobora kumukoresha kandi ari umuntu witeka perezida wacu twere akadukuramo si perezida wacu Rugigana akagenda kumuronderera abahutu ngo bomucunga mu basoda mbega umenya bari hutarabaye burya hariho rusansuma kiya gihe wonda na rusansuma yari bwahabe kumbura ubuyobe ihari naho rambona turabasoda gusa ibyo naho buvuga ibyo ariko ngubu basi bimeze kukubu hariho rusansuma bavuga bati aka kazi kokogwa n'umuhutu aka kokogwa n'iruze n'umututsi kiretse amablage twahora twumva yuko abahutu bashobora kwikorera byinshi hariya mu nduze bamwe bikorera abanduze amaferabeto bakavuga mwe n'ibyo byara amablage mugabo hari akazi mu Burundi officiel bavuga ngo n'abahutu abatutsi n'ibiki ibyo bintu bagomba ko bibanduze officialize na kamara amaza kwisi ndaretse ndagejeje ngaho. OK, merci beaucoup. Reka duhe ijambo abataravuga. Ndabona Edi Michel yari yashitse kuva kera hamwe n'uwitwa je pense Pacifique mbonye ci agenda. Bon, nadoze nturambona. Yego sinyamwiza mwaje inyuma ya Edi Michel. Reka mbanzeme ijambo. Yaje inyuma ya Senyamwiza s'il vous plaît. Ahubwo ni Pacifique. Ego nabanditse ariko nabonye yasavye ijambo kuva space igitangura. Nabanditse bose kugira ntibone besha ko andika uko nikurikirana hanyuma dutanga amajambo. Ni Pacifique hama Senyamwiza hama Vox hama Edi. Okay. Alo, muranyumva? Ego karibu cyane. Ego murakoze kumva ijambo kandi abakengurukiye no kubona mwateguye kino kiganiro hama ndakengurukiye n'abatumire bacu batwitavye ko twari tunyotewe ukuri kameme. Rugigana yatanze ukuri kwiwe nkuko avyivugira. Hari n'ibindi hari n'ukundi kuri turiko turamenyera ngaha cyane nkuko Colonel Alfred atari muri Kamuha n'ibindi mugabo akanyota jewe ntikaheze kandi hashobora kuba n'abandi kataheze nico gituma nashaka nibarize Colonel Nkurunziza utubazo tubiri duto akambere ko twagira ibibako nyene tukabaronka nashaka ndababaza iri sinzi riri ngaha dutaha niki kukuri kwa Colonel Nkurunziza no kuvuga iki Colonel Nkurunziza icazi ku rupfu Rwanda daye nigiki ako nakambere aka kabiri kajanye nako nyene kihuta nuko mu vyo naho vyo bari vyo ko mutari muri Kamuha nkuko Rugigana abivuga vyemeza kandi wabihakanye kandi kuko nubisabihakanye nuko hariho ibintu byuko Rugigana yoba
yoba yitwaje ibintu vy'intara kugira ngo abaremeke iyo ntibishushe nk'uko babivuga. Mugabo rero ga mon colonel zohava usanga ufise abansi benshi, none Kamana wewe mufiki kuko mu ntahe Kamana yashikirije mu 1997 yise, nibaza ko mushobora kuba muyifise canke n'abandi bayifise, yiswe je refuse d'être en bouc émissaire d'un putschiste et assassin. Yarabashize mu mazina, yarabavuze arabavuga ko mwari mufise uruhara. Hanyuma ikindi naco abakomissaire enquêteurs internationaux bobo mwamufiki kubera iki nabo babashize mu ntuze iryo zina riguma rigaruka muri ayo maraporo. Bobo mbere ahubwo baranayiciye no murya bavuga ngo umwari muri état major de crise, muri état major de crise yashizweho na colonel Bikomagu. Iyo raporo niko ndavuga ni ya raporo yo muri 682 je pense, kandi ndashobora no kubaha n'intuze n'agace babavugamo n'agace ka paragraphe 203. Eko nivyo nashaka ndababaze mushatse mushoboye muduha umuco. Okay, ndakushimiye kuri iki kibazo umbajije uti ico nzi noba nzi ku rupfu Rwanda Day, siko wambajije? Ego ico nzi akambere icyambere noshobora kuvuga ico nzi ku rupfu Rwanda Day. Nakubwiye jewe nkuko nakubwiye mu kwezi k'umunani niho navuye Igitega, nari komanda wa 22e bataillon Blende, nyansubira Igitega mu kwezi kw'icenda kose nakumaze Igitega, ndiko ndimuka ndindiriye yuko inzu yiwanje Bujumbura bayiseda hanyuma bakayisiga hama nkaca manukanye umuryango. Donc mu kwezi kw'icenda nari ruguru, najya bavuga yuko ngo harabaye ngo manama mu kwezi kw'icenda itariki 10, je ntibyashoboka kuko nari Igitega. Hanyuma aho ngarukiye nabaye nome mu kwezi kw'icumi mu matariki ya mbere. Ibyo ni verifiable, urashobora kuja kuraba ama decret presidentiel yasohotse. Kandi twebwe mu bantu bigisoda umuhisi President Melchior Ndadaye yanomye par decret ndi muri bake cyane, kuko bari ba chef d'état-major général, bari ministre, bari natwebwe kubera iyo service y'iwacu, iyo direction générale y'iwacu yari nshasha yatwagwa na Dr Daradangwa. Hanyuma akaba afise aba directeur babiri ariwe Mamere na jewe. Mamere agatwara communication, nanje ngatwara direction générale ya sociale. Donc urumva ndi mushasha, mvuye Igitega ndashitse Bujumbura, ndiko ndiyestara mu biro, sindi umukuru w'ikambi ndaki ibintu nabonye gusa byose, kubera urumva ndi officier supérieur quand même, nahora ntwara ikambi, ndafise experience ikwiye, narabona ko gestion ari catastrophique. Ibyo narabibonye kabisa, ndashobora kubikubwira n'ubu. La gestion y'ijya crise yari catastrophique. Ministre de Défense ari nyegeje n'umusoda ari nyegeza, ntuzeye chef d'état-major de la gendarmerie atwara gendarmerie yose iri hanze, ariyo ikintu gisohoka, ari nyegeza pendant des semaines. Chef d'état-major de l'armée akaba ari we yirukanga mu makambi, yirukanga kujya kuraba ibikijya kuramba iki. Chef d'état-major général de l'armée aguma mu biriwe, akikijwe n'abantu bitwa G1, G2, G3, G4, G5, n'aba directeur bitwa directeur de l'aviation, directeur de transport, directeur de transmission, directeur de santé. Abo n'abantu bamukikije, aguma harya bo bamu chef d'état-major général nta n'ibintu, nta n'amakarasi bafise, amakarasi iyo
wewe bamuzanira ikintu akaciga akadesida cyangwa babwira ingene bigira niko akora niko ku isi yose ba chef d'état major general nta mu chef d'état major general yirukanga hari agenda yirukanga haya kuri tere ngo agirende ariko kubera iki kubera iyo ni na arete bavuze ngo aba officier batwara amakambi gusa nibo barara mu makambi umofisiye araye mu ikambi adafise aba officier bandi agirane donc icyo novuga gusa cyonyene kihari ngaha ndabivuga umusirikare n'abandi basirikare bose uzobibabaze harabaye ikintu ndashobora kwiyumvira ingene kimeze ahantu ministre disparu chef d'état-major de la gendarmerie disparu chef d'état-major de l'armée kuri tere hanyuma icyo kintu uvuga uti iki icyo habaye iki je ndavuga nti la gestion catastrophique y'iyo crise ni ukuvuga manque de confiance mu bantu uzeye sinabizi ko biyumviriye bati aba officier nibagenda hariya bahava bagirane sinzi ko batabizigiye sinzi iki nari mushasha narabiraba mugabo nkumva n'umutima wanje uba kweklata kwishavu uti bambonye gute barambonye nyene kubera uyu Kamana mvuga ntacyo dupfa mugabo nuko ndi mu officier bagiye muri batayo para iyi komisiyo yaranyanditse kenshi washaka no kwizina nominativement kubera ndi mu bajya ba officier 10 na bangahe bagiye muri batayo para mugabo twagiye muri batayo para tugenda kuraba ingene twoshobora baduhamagaye daboro kuri liste nituzi n'ingene batwanditse uwo Kamana nyene niwe yatwanditse baduhamagaye baje kudutora muri ntuze kuri messe turi kumwe n'abandi baza kudutora kuri messe hanyuma tuti biga ibi bintu ariko dans l'espoir yuko twogenda au moins hariya tugasova ce qu'il y a à sauver kuko twari exclus tous les officiers étaient exclus de l'affaire sauf abo wumva kandi abakomanda d'unité bose harimwo fe filime yatwara iskamu harimwo Nengeri colonel Nengeri yatwara base des forces armées harimwo niyo yunguruza yatwara base ntuzeye batayo para harimwo gira ukigomba yatwara 11 batayo blend nibizi yatwara ntuze nibizi ntiyaboshwe ariko abo bose ndakubwiye ubwa mbere bari baboshe bugaraniye mu ntuze mu biro byabo urabyumvise ariko aba officier babo bandi twese n'abandi officier abo muri etat major abo muri ministère abaki bose twari kuri messe twugaranye ariko rero icyo no kubwira uvuga uti erega ibyo bintu puisque batagombye ko izo enquête zihaba ubundi tuba tuko turavuga n'ikintu na kimwe enquête ziba zarahabaye il y a 30 ans il y a 28 ans 20 quelque chose ariko ntibagomba ko enquête zihaba ntibagomba kumenyekana ntibabigomba parce que bafise objectif yoyo kwiyo instrumentalisation y'iki kintu bayikoresha indéfiniment icyo nicyo nokubwira Kamana rero yamvuze kuko nari kuri liste yabo bagiye muri ntuze twaragiye okay sinzi ko ikibazo cishuwe cose dabe dusubira kukurikira neza ko byacitse ariko reka tutrabandanya agarutse ntaco turamuha ijambo oui connexion iragenda yes kuko nari mfise indi question hariho umuntu yari yabajije bon si we wenyene hari abantu baguma babaza bati ninde yabwiye president Dadaye kuja kuba ahantu hari aussi accessible kandi hari amahwemo ya kudeta kuki atari kugenda nkajya handi havugizo hajya kuri hafi ya lycée Vugizo hajya hasanzwe hari Kirimba kuko hoho hari plus protégé umuntu agushaka uramubona je ibintu nk'ivyo oya niba bishobora baze kutubwira ico bavyibazako voilà John sinzi ko yokivugaho oya vraiment je nacumvise cyane kuva kibaza byo mudamu yabaje kunama nena twacibagiye oya yabaje ikibazo cyiza cyane gose mugabo vraiment c'est une question très technique isaba abantu babizi jewe nka jewe personnellement ndavyumvise je suis gêné kuko ndabona yuko
bisa n'ikibintu nari numvise kare bavuga ngo pare ngo yarononekaye yaragize gute kuko aho hantu ntuzeye bashize perezida ntuzeye ndadaye ndahantu komplike hari impande y'amahoteli za Novotel